Ijambo ry'Imana uyu munsi. Mugira mukurikira ikiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Ijambo ry'Imana uyu munsi ni ikiganiro kigufasha kubaho ubuzima buhimbara Imana, ukagitegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Ndakora mu kijenshi mugenzi mukunze kino kiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Kino kiganiro ugitegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio y'u Burundi, ukaba uri kumwe na Rudasimanirakiza ndiko ndakigushikiriza. Mu kigo cyacu cy'uno munsi tuganira ku ijambo imfuvyi. Ubu munsi tugiye kuganira ku muryango. Igisoma tuza guhagarara ko kiri muri Zaburi ya 68 60 ya mbere. Kuva ku murongo wa mbere havuga ngo Imana ikure hasi abansi bayo basabagire, kandi abayanka nabo bahunge bava imbere yayo. Nk'uko umwotsi utumuka aba ariko ubatumura, nk'uko ishashara iyagira iruhande y'umuriro, kuba ariko abanyakibi barandukira imbere y'Imana. Ariko abagororotsi nibanezerwe bavugiriza impundu imbere y'Imana, mbere banezerwe bagira akanyamuneza. Nimuririmbire Imana, muririmbire izina ryayo ishimwe. Mucire inzira imwe ica mu bugaragwa, igendera mu mukogote ukwegwa n'amafarasi, izina ryayo ni ya. Nimuvugirize impundu imbere yayo. Imana irahera hayo, ni se w'imfuvyi, n'umucamanza ahagarikira abapfakazi. Imana icira mu ngo abantu b'inyakamwe, ibohora imbohe, ikaziha kumererwa neza, ariko abagarariji bakaba mu gihugu cumye. Aha urashobora kubona itandukaniro ku bantu beza, abantu b'Imana, abagororotsi bakunda Imana kandi babayeho mu miryango no mu gukora ibyo bajejwe nk'abavyeyi kandi nk'abana bakwiye kubaha ba nyina na base babo. Urashobora kubona kandi ingene umuco n'ikibano biriko biragenda. Itandukaniro rero ni ukubona uburake bw'Imana irakira abagarariji. Izobatumura nk'umuyaga, ibatumure nk'uko umwotsi utumuka. Imana izohana abanyabyaha n'abagarariji. Uwo munsi tuvuze umuryango, hari inyifato zibiri dukwiye gutandukanya. Mu gice c'uburengero bw'isi hari abantu bariko baragerageza gusambura umugambi w'Imana mu gusubiramwo ishingwa ry'umuryango, kuwutunganya ukundi, bakagerageza kugwanya no kwica ingene Imana yaremye umuryango, umugabo, umugore, inarugo na serugo. Uko niko vyari bimeze kuva isi iremwa. Uko niko vyanditswe mu vyigwa bijanye n'akaronda n'ingene umubiri utunganijwe, mu kugene ukura n'ingene ukora. Dufise imbuto zitandukanye kugira tuvuge igitsina gabo n'igitsina gore, kandi hari benshi bariko barakora kugira bice ico ciyumviro c'ubugabo n'ubugore, ca inarugo na serugo. Ubu rero ico caha, iryo kosa ribandanya kugwirirana kuko rishigikiwe na benshi bo mu burengerazuba bw'isi. Mu rundi ruhande turafise inyigisho za Bibiliya n'ingene bitahurwa mu buhinga kw'abagabo n'abagore, ikigabo n'ikigore bari mu bwoko bubiri, kandi kw'imiryango yabaye inarugo na ba serugo ari ubumwe burengeye mu vy'imibano. Iyo niyo nzira nziza yo kurera abana. Ni inzira nziza yo kugira umuco ushikamye, imiryango ishikamye. Imana uko niko yabikoze. None ni kubera iki dufise ibindi bidambidambi vyinshi canke ayandi makosa ariko araza menshi mu vyerekeye imiryango? Kubera ko abantu benshi baja kure yuko gutahura gusanzwe kurimwo umuco kandi kubereye ba nyina, base n'abana. Nuko bagararije uhoraho Imana. Iyo abantu banse kandi bakagarariza Imana, baca baja kure y'ubugombe bwayo, kandi bagashobora gukora ibibi byose bibaho n'ivyaha byose bishoboka.
ijuru na karimbi k'ubushakashatsi bw'abanyabyaha badashaka gukurikira ubugombe bw'Imana. Ariko umenye ko urupfunguruzo rw'imico ishitse ruri mu ibwirizwa rya 4 ry'Imana rivuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo urambire mu gihugu jewe Uhoraho Imana yawe nzoguha. Ijambo so na nyoko ryerekana ivyo mwiremwa, aho havugwa umugabo n'umugore. Umugenzo ntushobora kuba uwushitse canke mwiza mu gihe umuryango nk'uko Uhoraho Imana yawushizeho atari wo shimikiro. Kubera uko kutubaha ijambo ry'Imana, abantu bose batera bahenebera. Isezerano ryo kuba mu gihugu igihe kirekire Uhoraho yasezeranye kuguha mu gihe wubashe so na nyoko ni isezerano ry'umugenzo ushitse. Ivyo bisigura ko mu vy'imibano hazoba amahoro n'abatware na ba sokuru bubahwa mu gihugu. Iyo umugenzo udakurikijwe neza, habaho uguhungabana, ukutubaha, agakengegwe, eka umugenzo wose ugatangura guhenebera. Aha mw'isi hari vyinshi biremereye umugenzo. Hariho ubunyakamwe n'ukwinuba. Ukwibana nivyo bigezweho, kandi abantu bibaza ko arabakomeye gusumba umuryango. Iryo ni rimwe mu majambo abo mu burengerazuba bw'isi bagiye kure y'Imana. Umuntu yabaye ukomeye gusumba umuryango. Ivyo si vyiza, kuko ivyo ntibishikana ku buntu no ku muhezagiro ku gihugu. Ubuhinga buratugaramiye cyane ubu munsi. Ubuhinga burashobora kutuzanira ibintu vyiza nk'amarori yo gusoma, ariko bushobora no kutuzanira ibintu bibi nko gukorora inda. Ubu munsi imiryango myinshi mw'isi irageramiwe, kandi turakeneye gusenga kugira Imana irinde abamama n'abapapa n'abana. Imana iravuga aha ku murongo wa 5 ko ariyo se w'imfuvyi, umucamanza ahagarikira abapfakazi. Iravuga kandi ko ibohora imbohe ikaziha kunezerwa. Kubera iki banezerwa? Ni kubera babohowe. Mw'isi hariho amamiliyoni menshi y'abantu b'imfuvyi zitagira base, canke abapfakazi, canke ababoshwe. Namburi muri abo, ndagomba ntega amatwi cyane. Uhoraho Imana arakwitayeho cyane. Afise umutima wuzuye urukundo ku bwawe. Arabona imibabaro, ubunyakamwe, kandi yarateguye umucunguzi wo kugucungura, umucunguzi Yesu Kristo. Yipfuza kugukura mu buzima buruhije urimwo, ubwo bunyakamwe, ubwo buzima bw'amarira. Ashaka kuguha ubuzima budashira. Ashaka kukumara umubabaro n'amarira ku bigeragezo waciyemwo, kandi ashaka kubigukuramwo. Ntaco wakoze ngo ubisabe, kandi ntaco wakoze cotuma ubibereye. Ni kw'isi imeze, kandi niyo nzira abantu bagufashemwo. Uhoraho Imana yifuza kukuzanira urukiza. Yifuza kuguha imbabazi, ashaka kuguha urukundo. Ingo kuri Yesu Kristo utumbere Uhoraho Imana, umuvyeyi yakugiriye neza kandi yaguhaye kumererwa neza. Ashaka kuguha ingabire y'ubugingo budashira, kugira akuruhure umubabaro, intambara, amarira vyose wabayemwo. Yitayeho abapfakazi, kandi ni se w'imfuvyi. Ikintu abantu benshi batanga iyo bacumvise ni ingana ingumba abantu batigeze gukorora n'inda baja mu munago wa Yesu, mu muryango w'umunago wa Yesu Kristo. Abigeme babiri, Rakeli na Rebeka, ntibagira abana, nuko Uhoraho abaha gusama inda, nuko baca baba abo mu munago wa Yesu Kristo ubwiwe. Abagore babiri, Naomi na Rusi, nabo bari abapfakazi, nuko Rusi ahabwa n'Imana kurongogwa, kandi acaba uwo mu munago wa Yesu Kristo igihe yavyara umuhungu akamwita Obedi. Turabona Esteri yari imfuvyi, kandi turabona abo bantu bose baciye mu buzima buruhije, ab'Imana yashikanye mu gakiza. Abo bose bari mu munago wa Yesu Kristo. Mbega ivyo bitwigisha iki? Bitwigisha ko Yesu Kristo yaje gucungura abantu mu buzima bwabo, imibabaro, amarushwa n'ibihe bitoroshe. Yatuzaniye gukira.
yaje kuducungura kugira dukure mu vyago n'amarushwa yo muri buno bugingo, umubabaro wose uzutumbera umuryango. Hari ijambo ku murongo wa 2 rivuga uko Imana ikora n'ingene abanyakibi bahonera imbere yayo, kandi ko abagarariji baba mu gihugu cumye. Urubanza rw'Imana ni ugukuri. Imana ntizoreka abanyakibi ngo babeho ibihe vyose. Hazobaho umunsi wo kugaragaza ibyakozwe vyose. Urubanza rwa Kristo ruzoza, kandi sinshaka ko uzorangiriza mu rubanza rw'Imana maze ukaja mu muriro. Ndizera ko ugiye kwihana ivyaha vyawe. Ndizera ko ugiye gutumbera Yesu, kubera niwe azohagarikira abariho n'abapfuye. Urakwiye kwakira Kristo Yesu kugira aguharire, maze akugire mushasha, akugire umuntu atahura akamaro k'umugabo n'umugore, nyina na se w'umuntu, umuryango mu nzira Imana yashizeho. Namba uri kubaho mu busambanyi no mu ngeso mbi zindi, ndakwinginze ni wihane. Va muri ivyo vyaha. Uko sika abashakashatsi n'uhoraho Imana bakubwira ko ukwiye kubaho. Ivyo bizogutera akabonge n'urupfu. Ico si Imana igushakira. Imana igomba kuronka imbabazi n'ikigongwe. Igomba kukwakira nk'umuremyi w'ijuru. Garuka mu muryango. Uwo muryango ni umuryango wa Kristo. Ingo wifatanye n'abakristo mu guhimbaza Imana, wakira umubiri n'amaraso vy'umwami Yesu Kristo mu ngaburo nyeranda y'uhoraho. Umutazire kandi umusenge. Tumbera Imana Data, iragukunda. Ishaka kuba uwugororotse kandi uwutunganye mu bikorwa vyawe, kandi uheze uronke ubugingo budashira bubonegwa mu mwami n'umukiza wacu Yesu Kristo umucunguzi. Imana igushoboze nshuti mugenzi warudutse yompi kugenda nk'uko Imana igomba no gukora ukurikije intumbero y'Imana. Yesu aguhezagire. Reka dusenge Imana. Mana Data wa twese, muremyi w'ijuru n'isi, wewe washizeho umuryango ngo wiyerekanire muri wo, kandi ngube uwuguheje icubahiro. Turakwinginze ngo ukomeze igikorwa watanguye mu guhishurira abo waremye umugararizo Satani agomba kuzana mu ngo. Ramira imfuvyi n'abapfakazi, ubahe kubaho batitse umutima. Baha umutima wamo kwizigiye ibihe vyose, kugira ngo bareme mu mitima yabo. Tubisavye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Ikiganiro cacu cy'uno munsi kigarukiye ngaha. Ufite ikibazo cyo kunganira, telefone ni 71 204 197 canke 69 499 619. Urashobora kudusanga naho dukorera, nimero ya mbere ibarura ryitiriwe Gerard, inimero 27. Yesu rero abandanye ahugirira neza naho butaha. Uhejeje gukurikira ikiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Ufise ico ubaza canke ico wunganira, twandikire kuri email twereburundi@gmail.com. Urashobora kandi kutwandikira kuri Facebook Burundi. Nimero ya Whatsapp na 257 69 499 619. Urashobora kutwandikira ikete ugasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 22 24 26 57.